Yes, bengi bangira pesa mbote kwa tabu mjagara kubaretse nange bitatu Joelle right gwagwana select number 1 Rinox TV nkuko byama biba kwa kundi nyene tunguma tubazanira abantu biteka badasanzwe mukanya dufise umushitsi adasanzwe mukanya muce mukwirikirana anana twidondora tubwire byinshi bige bitandukanye mbere no mu buzima bwanyu no mundi buzima bwandi bantu bagiye batandukanye mukanya twaba tuvuze ati yes cha tumwakira yes nkuko bimeze dufise umutumire adasanzwe muramubona n'umutumire yagize ibintu byinshi yandikishije amateka akomeye cyane nkuko no bivuga hama mukanya tugira tumwakire ku bakunzi ba Rinox TV kubatakuzi n'abasanzwe bakuzi baramutse ongere widondora ndabaramukije cyane gose abakunzi ba Rinox TV yes akazina je abavyeyi banyise ndayisaba Firmin mugabo urashaka kunyita Firmin Mushasha ni bon barashaka kwitwa Firmin Mushasha ni kuvuga yamari mushasha ibihe byose Firmin abantu benshi bakumenyereye nk'umuntu usanzwe uhimbaza Imana kandi n'abatakuzi bashobora kuba ari kwarara iki kiganiro nka Firmin dusanzwe tuzi ko ahimbaza Imana ni kuvuga byoba byaje gute byoba byatanguye gute Cero vuga ko byatanguye igihe nakira umwami Yesu igihe nakira agakiza niho byakuze ariko nava narinda bifise mugapana muri iyo ntumbero ariko maze kwakira agakiza rero niho rero byace bifatiye ntumbero yo kubikoresha mu gutanga message y'ubutumwa bwiza hajya Firmin yakiriye agakiza muri eglise yitwa gute jewe nakiriye agakiza muri eglise di Bomberge hari ryari nambo byibuka hari 2008 niga mu gatanu 2008 ni kera okay duhagarara nyene ucakiriye agakiza kugira utangure guhimbaza Imana byo byaciye bizo uwo mwaka nyene wa 2008 dutangura aho nyene kubera hari abantu benshi bakuze mugabo n'abandi bashobora kuba batakuze mugabo arashaka kumenya ati n'abakuze ari batabizi bashobora kuvuga ati Firmin yatanguye ryari mugabo akana karyo kugira batahuze ni uwo mwaka nyene wa 2018 canke byaje gute kugira oya uwo mwanya ntibyaje gusa maze gukizwa hari ukuntu eglise nagiye mwona nsanga y'abajene bakora ibintu nk'ivyo bakora ibintu nari nsanzwe nkunda cyaravuga ati kumbe rero no muri eglise umuntu arashaka gukora umudeho wa hip hop kwico gihe ndibuka hari haharawe muri gospel umugwi witwa umenga GMP warugizwe na ba Big Zoe nabo bita ba GG7 ndabonye ndavuga ati kumbe no muri gospel birakunda komsa rero ndabikirtiva muri jewe maze kubikirtiva rero mu nyuma nisanga nyene byabaye mu nyuma uyisanga byabaye kuri kubera hariho uratubwiye ko hari amagroupe menshi agiye atandukanye kai yaririmbira ngaho uri kutubwira ba Big Zoe mbere abantu benshi basanzwe banamunzi cyane asanzwe aririmba hip hop nawe uratanguye kuririmba aho nyene kuri abo bantu bari basanzwe baririmba nkuko kwiwawe umuntu yoba yarakurindishije uwo mwanya akavuga ati ana cakira nawe utangure gukubita nawe hajya hip hop nk'abandi ninde namba atari Jenayus umugenzi twagendana we yarabikunda no kundusha mugabo malheureusement we yaciye abiheba mu nyuma niwe yandindisha kuko ubwa mbere naramuherekeza muri studio ndamuherekeje agiye gukora indirimbo nyene ngiye kuraba ukuntu bimeze kubera narimvira ati abantu basore indirimbo haba hameze gute yo wawe baza ko ari ibintu by'ibitangaza nyene byatari amuherekeza mu nyuma acarandindisha rero turagira groupe tumaze kugira groupe tuca turakora indirimbo ya mbere ico gihe ndibuka niga 8e kuri municipal Ngagara
tumaze rero kuyisohora tuca turahagarika mwaja mu vy'undi vyiwe je naciye ndahava nja muri interna nabisubiyemwe rero mvuye muri interna muri 2016 ni kuvuga kariyere yawe ni kuvuga 2005 twovuga ko niwo mwaka yacitangura neza bo ahubwo 2016 niho novuga yuko rero natanguye bien watanguye kuririmba okay Firmin uratubwiye uragiye muri studio murakoze iyo ndirimbo nk'ijya mbere ucinjira muri studio byarakoroheye ko nze muri studio usanga bigoye cyane ufite ari ubwa mbere ugiye kwambara ijya casque urajugumira urajugumira kandi ico gihe mu producteur twakoranye yari umuproducteur akaze yari umuproducteur yari Amir Pro yari Amir Pro ntibyari byoroshe kubera ugiye kugira kuririmba ubwa mbere hari uririmba ibintu biri bizarre ntuzi kumetriza ijwi kuko ijwi ukuntu ushobora kuririmba gutya n'ukuntu ushobora kwaregistra muri micro biratandukanye rero ntuburamenya kwimetriza byari byo ntibyari byoroshe vraiment narajugumiye bien Firmin tumuzi nk'umuntu afise team nkuko nabandi bayizi yitwa ibisigabwenge team ibisigabwenge team kandi twavuga ko ari umugwi mwarakoze ama video menshi yagiye atandukanye ko bamaze kubaraba ni benshi babazi mugabo hariho n'abandi batabazi mugabo iyo team ninde yoba yarayitanguje iyo timu wowe yarayitanguje mbo sinovuga ngo hari umuntu umwe yavuze ngo dutangure timu oya ahubwo je n'ujya mukobwa Miracle twari dusanje Miracle twari twiga ku ishuri rimwe kuri Mungara niho namumenyeye hamaca twisanga muri eglise imwe tumaze kwisanga muri eglise imwe ico gihe yarasanzwe abikunda ibyo kuririmba kandi yaranabikora hama nanje nkaba ndabikora nyene mugabo umwe wese umva yari ukwiwe hama rero kujya kuntu muhuriye ahantu mufise ikintu kimwe muca mubabajama cyane tuca turababajama cyane tumaze kubabajama cyane tuca tuvuga ati why not tutokorera hamwe tutoshira ingufu hamwe kugira ngo dukore ibisumba ivyo turiko turakora hama tuca turaja hamwe tugiye hamwe turahiga izina two kwitwa timu yacu turabura tumaze kuribura umunsi umwe tuca twumva umwungere ariko aravuga ati okay ubu rero hari igikorane tugiye kuza turakora ku mwaka ico gikorane kizotangura muci ico gikorane kizoba citwa ibisigabwenge conference video zina waje ndabatisha iri zina kumenga lisona bien umenga rirakaza ukuntu cyane ndamubwira ati nta kuntu twokwita iyi timu yacu iri zina bo acara badakora entre taro n'undi mutipe twari kumwe ariko we yaciye aja mu Rwanda muri 2015 bo uma 2016 2017 gutyo bose baca barabadakora tuca rero turarikonfirma kuva uwo munsi rero kubera igituma nenda kubaza iki kibazo hari abafana benshi canke abakunzi ba gospel music arizo ndirimbo zo guhimbaza Imana bagumye bagira ndazi hariho n'ahandi bagiye barakubaza ico kintu mu mantuzi yagiye atandukanye ama interview yagiye atandukanye mugabo bavuga ati ibisigabwenge ntibatahura ico ibisigabwenge hajya nko mu majambo make ibisigabwenge mu majambo make gisiguri ofete nukubera nyene ni jambo ry'ikirundi kandi ryumvikana mugabo kubera ridakunda gukoreshwa cyane niyo mpamvu menga ntiginjira mu mitwe y'abantu byose mugabo rero ico nanje ndagikunda ico ndagikunda kuko ifuko ndari kubwiye uce tangura kwibaza ibibazo byinshi ico bisigura ibisigabwenge urumva ni ibintu nyene birengeye ubwenge bw'umuntu ni kuvuga namwe byarabarenze muca muvuga ati reka nyene ndushireho ko biturenze dushireho sense yabyo cyangwa insiguro yabyo no kubera umwana w'Imana no umwana w'Imana umuravye nyene ngamwe barabara usanga Musa usanga Musa nushaka kuvuga ati ugerakijije umuravye inyuma
ushaka kubimenya mugabo bivanye n'ubuzima aba yarakiriye indani ntaba ari umuntu asanzwe haba hariho difference y'umuntu yakiriye Kristo n'utaramwakira rero ubwo buzima yakiriye kuko bibiri bivuga ko umwakiriye ucika umwana w'Imana umwana w'Imana nawe tuvuze ngo umwana w'Imana umengana abantu bagafata nk'akantu gasanzwe mugabo umwana tuvuze umwana w'Imana ni ikintu giteye ubwoba cyane umuntu akivuze udafashe time yo guciyumvira umengana akantu gasanzwe mugabo wicaye ukavuga ati umwana w'Imana deje umuntu avuze tujya n'umwana wa musitanteri cyangwa wa president cyangwa wa ministre kanaka urumva nyine umenga umushitsi imbere hari ukuntu uca wiyumva nyine uca wumva inferiority muri wewe kubera iki umenga aragusumba cyane umenga arateye ubwoba bivanye n'umuvyeyi wiwe rero nyimba ushobora kwiyumva gutyo ku mwana w'umuntu kanaka imagine rero umwana w'Imana nawe ufite Imana ntushobora kuyiga ngo uyitahure irasize ubwenge bw'umuntu urumva irasize ubwenge bw'umuntu rero nko umuntu akubaje ati Imana yabayeho gute ninde yaremye Imana ntushobora kugitaho cyangwa umuntu akubaje ati ni gute Imana yaciye inzira mu kiyaga abantu barajabuka ese urashobora kubitora mu bwenge bw'iwawe iyo Mana rero ufite ibintu ikora birarenze birasize ubwenge wewe rero umwana wayo yabyaye sinibaza ko woca rero umuntu asanzwe donc sinzi ko nabisiguye okay uradusiguriye neza hariho benshi bahora bibaza ico kibazo bavuga ati batagitahura mugo urumva ko batahuje hama film umaze imyaka itari mike muri kariyere yo guhimbaza Imana ariyo gospel music tuvuga ko bizobereye hariho abantu benshi basanzwe bahimbaza Imana mugabo ugaca usanga nyuma baradebukiwe barabivuyemo hari ababijamwo komsangira bagiye bashaka nko kurondera nk'amahera mugabo ugaca usanga nyuma babyinjiyemo ayo mahera ntibayabona mu nyuma barabihevye nka wewe ugitangura kuvuga ati jewe reka mfate nyene umwanzuro wo guhimbaza kuri wewe wowe warashize imbere wowe wariyumvira ibyo bintu ati je ifonzo ronka inoti nko muri sekira bayaronka canke bimeze gute nk'ubu wavuze kugira udebukirwe biba bivana na target cyangwa objectif wagiye ufise mu kuja kubikora wagiye urondera izo note hama ntuzironke ucuba desi ugaca usanga wabivuyemo ariko wajanye no kuvuga ati jewe ndafise message abantu bategerezwa kuronka kandi mu kugira bayironke ndinda kubicisha mu ndirimbo bimaze kugenda gutyo ntushobora kugucika intege urebe ucika intege gute kubera nk'ushatse gutanga message jewe naho ntoronka amahera yo kuja muri studio ndashobora gufata telefone ngaha nkirikodinga aka video nkavuga ivyo nkeneye ashobora gukubita kuri Facebook message igashikira abo yategerezwa gushikira urumva ngaho nta hantu na hamwe byoca ngo mbe dessus okay musanzo munakora n'umudiho wa rap eske hajya rap nko ku bantu bahora bumviriza nk'indirimbo zanyu hariho nk'abahora babankwaje bakababwira ati rap bandanya canke hariho n'abaca intege bakababwira ati rap ni muhebe muririmbe dufate nka R&B muri gospel uko nk'ibintu nk'ivyo ivyo ntibishobora kubaho ufite iyo utanguye ikintu sinovuga ngo ni muri hape gusa iyo utanguye ikintu hariho abantu baba contre yiwawe n'abantu baba pour yiwawe ivyo rero utegerezwa kubimenya mu buzima niko bimeze hariho nk'abantu donc baba bibaza ati mwebwe ivyo bintu muri ko muragira ntibinabaho urumva ariko hariho n'abandi ubona yuko ariko aragusapotinga mugabo je nibaza umuntu ashaka kuvuga nkuko ntabatahura ubunini bw'Imana kuko Imana ntushaka kuyibonera mu kantu kamwe konyene ufite je nyamba hari ibintu Imana yarampaye n'inzira yo kubicishamo kugira ngo ndabisohore ujya akora worship nawe Imana yaramuhaye inzira yo kubisohora no kuvuga rero twese pemport inzira bicamo mugabo igikuru nuko message ishikira abantu kuko hari akarero ngunda guha abantu nk'ubu ufashe indirimbo
dufate ya Dudu cyangwa ya Polinaire abantu numva ari babo zijya nizo rero ndirimbo urumva ariko hariho n'abaririmbyi ba Sekira bagenda mujya mu diho nyene urumva mugabo difference mu bisanzwe iza kuba muri message kuko nk'ubu hari nk'abatipe nk'aba nahora numviriza kera je nibaza ngo baririmba gospel abatipe bitwanya bari Westlife mega nuko nyene baba batipe nahora nibaza ngo baririmba izimana ko indirimbo zabo tujya tu melody turagushira ahandi hantu ufe turumva emotion uri kurumviriza zijya ndirimbo ariko si gospel urumva na Polinaire ariko araririmba urumva izo emotion mugabo ugiye kumviriza message niwe ushobora kuvuga ati iyi ni gospel cyangwa iyi ni Sekira duhagarare ngaho nyene filme turi mu mudiho wa gospel music ubwa mbere baridoga benshi yuko gospel music abantu benshi batayiha agaciro situ nko ku maradiyo agiye atandukanye cyangwa wanashaka no mu bubari bunsigaye numva ama gospel music bayavuza muri gospel music nkaho usanzwe uyirimba ubona ko gaciro bahora bidogera nk'abantu ubu bakabaha pas encore ni sinovuga ngo barakaduha kubera d'abord uri kurumviriza indirimbo mu iradiyo igice kinini gospel ntibayivuza ariko ugiye kumva uri umuntu azi umuziki baya abantu barimba gospel niwe ushobora gufilinga umuziki ukavuga ati uyu muziki kwera urakwija amakondisiyo yose mugabo kubera nyene shetani nyene ariko arakora urumva ariko arakora kubera bazi message iri mu iyo ndirimbo ntashobora kwemera ngo abantu bayumvirize uko arazi nibayumvirize iraza gukora ikintu muri bo peut-être iraza kubahindura that's why kuko urazi yuko hariho ikinyamakuru twigeze kujako cyo ngaha nyene mu Burundi baratubwira ati twe ngane tuvuza gospel twe ngane du posting ibintu bya gospel tuvuga ati my god ibi nivyo ibi nivyo urumva donc ntibumva ko bocisha ko no kuri page yabo ikintu ca gospel kivuga ubutumwa bwiza urumva no kuvuga rero nta gaciro babaha mugabo intambwe no vuga ati uko byari bimeze ava basi wowe urashaka kumva indirimbo 10 ugashaka kumvamo n'imwe cyangwa zibiri za gospel nico ico twogishima vraiment mugabo ntibiragira ku rugezo nyene umuntu aba yifuza ama uratubwiye uko nyene tuze rero kugwaruka rushasha turazi ba Dudu ba Polinaire kana abandi bagiye batandukanye baba legend bari imbere ariko haro n'urundi gwaruka muri ugo gwaruka nibisiga bwenge nibaza yuko twobashira imbere gatoye kubera hari ahantu izina ryanyu ryari rimaze gushika kugwaruka rero ubu nka wewe kuko uraranga nk'ugwaruka muri gospel music nko muri Sekira turumva ba Dramati ba Eripro n'abandi bagiye batandukanye muri gospel naho ayo mazina ho tutayabona cyane wibaze ko habuze iki muri gospel icyambere no vuga kijyanye ne twari ko turavuga donc ntibaha agaciro umuziki wa gospel ico ni cyambere ikindi naco muri gospel donc baratinya kugira gushiramwe amahera cyane kubera bavuga peut-être nituriko turagira nituriko turayisubiza uvuze gushiramwe amahera ni sinzi ko batahuza muri studio cyane mu ma event kugira bakora dukurikirana bumve gushiramwe amahera uvuze gushiramwe amahera ushatse byose birimo kuko ugiye kuraba ngaha mu Burundi n'abantu bake bakobona n'ama concert make ya gospel abaho niyo bazikoze kugira zishobore zishobore gukomera cyangwa kugira vibration nuko usanga bahamagaye n'abanyamahanga kugira ngo baze kongereza ingufu urumva rero ico novuga naho ndiko ndavuga ngo ntibaha agaciro ariko n'abaririmbyi ba gospel nyene harimo akabazo kuko kenshi usanga nabonye n'ubwabo hari igihe usanga batariko barabiha agaciro ico sininyaho kivuga Firme kugira mu kanya duheze ikiganiro ugwaruka rushasha
niyihe novuga encouragement wabaha nko kubatera intege kugira nabo bazobandanye kugira bashike nkaho mwe mumaze gushika akabanga wo bibira akabanga basinzi ko novuga ngo akabanga jewe kubera sanzwe ndi muri gospel nk'ibibazo byinshi mba ndabizi sinovuga ngo nakabanga mu bisanzwe akabanga ni kuronka sponsor ni kuronka support gospel hari nk'abantu usanga bafise nk'indirimbo nyinshi mu makaye mugabo ugasanga izo ndirimbo ziri ngaho iramaze nk'umwaka yanditse hamwe avuze ati ndarose umuntu ashobora kuma amahera nje muri studio ugasanga indirimbo iri tayari nk'ikintu wobasaba kubera hariho abo twokwitwa aba diaspora niko tubitwa canke n'abandi bagiye batandukanye nk'ikintu wobasaba kugira ubwo gwaruka basi baze bararufasha ni nk'iki novuga nibazana izo noti tarazirahari turazi kwandika turazi amaflow ibintu byose bigize umuziki turabizi mugabo turabuze support kuko urashobora nk'ubu twe turafise indirimbo ikaze cyane audio turayimaranye iminsi itari mike mugabo uburyo bwa video ntituraburonka rero ubishoboye arashaka kuvuga ati reka tuje ku gikorwa ibikorwa ni byinshi Firme tugusezere ariko ku bakunzi bawe wikora mu gahogo gatoyi okay. Yeah, Holy Ghost, you are my bestie. Without you, I'm nothing, I'm lost. Weni chanzo cha wangu wokovu, hukujali yangu maovu, kunondolea stress na hofu, acha nikupe tukufu na nguvu. Unaitwa Roho Mtakatifu, na ukiahidi we mtimilifu. Now I say thank you mara elfu. Okay, Firme ugire kusezera abakunzi bacu n'abakunzi ba Rinox TV. Icyambere ndashimiye studio za Rinox TV. Ndashimiye nawe joro bitatu watwibiriye ko hama saba n'abakunzi ba gospel ngo bandanye bakora bagira basupportinga umuziki wa gospel. Amatalenti ni menshi mugabo barabuze support, so ubishoboye ashobore kubasupportinga barashoboye cyane gose ivyo abasekira bashoboye muri gospel babishoboye gusumba mugabo murabinyora kwa kundi nyene tubandanya dukurikirana Rinox TV tugira like share commentaire ibintu byose bimeze neza tugume tuvuga ati mugume muraba mufyonda na handi nyene no kwitwa n'agakengere bofa yawe